ndashaka kumenya amajambo wabwiye ukiri mu Burundi wasanze hariya ari ivyo nkuko babivuga n'ayandi majambo wabwiye ukiri mu Burundi uko babivuga wasanze atari ko bimeze hariya anya. Ijambo rya mbere nabwiwe kera bavuga ko hari imbwa nyene zigirira ibintu bitari vy'abana. Bimwe bavuga yuko ugiye gukora hariya ushobora gusambana n'imbwa. Message yanciye intege igihe nigeze kumva abantu bariko baravuga ko jewe ngo ni ivy'amafaranga menshi ngo bamfashe ngo bantwara ku kibuga c'indege baca banca amaboko. Mu gihe jewe bakubwiye ko bagukasa amaboko. Ego ngo ni ivy'amahera menshi ngo nje no cangura ngo Burundi ibiki ibintu vyinshi. Maze kuvyumva ivyo bintu vraiment byaranciye intege mu gihe nzi ko amahera y'abara bagoye kubona kandi atabikwa no mu nzu. Aho muri ico gihe wari wamaze gushika mu gihugu ca Arabia Saudite watanguye no kwamenyera bavuga ati Elizabeth yivye inoti nyinshi bamufashe kuga c'indege n'amaboko bayaciye. Ibikorwa nakora nkumva birambabaje nasanze biri tofauti nino. Hari ukuntu nyene bakubwira ngo woze ibibambazi nk'ivyo na kororox wibutse ko ibyo binini wacu bitozwe imiryango ari gusigira anje gusa ko twe basigira kuri no musirika tuvuga ati ukuja gukora kwawe kwa hariya anye wari ubifise muri plan cyanye ni ibintu vyabaye par surprise uravuga ati bumva baragutelefanya ati Elizabeth genda ukore mu gihugu c'abara ugenda ukore muri Arabia Saudite cyangwa ni ibintu vyari mu mipango yiwawe ni wavyiteguriye waba bikubye surprise cyangwa byari mu mipango yiwawe yo kuja muri gukora muri Arabia Saudite. Turumva akazi k'ubudarara yagakugwa gute kameze gute karimo inyungu imeze gute na cyane ko bamwe barashobora kuvuga ati akazi k'ubudarara akazi kabi cyane abandi bakavuga ati akazi k'ubudarara nakazi keza hariya ngo akazi k'ubudarara kubagakugwa gute. Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Star TV. Iyi ni Star TV televiziyo mukunda cyane. I'm Star Boy, the energy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Home. Ivyo nibigano bica kuri Star TV ndetse na Mr. Lift. Nico nikigano gica kuri Star TV all the way from Burundi, Bujumbura, East Africa ndetse na Africa ndetse n'isi yose. Tuba duhari muri ko muradushigikira murazi ko tubakunda cyane. Imana ibahezagire mwese muri kurikirana. Behind camera turi kumwe na Toto Dor nayo baradufasha amasanamu ameze neza cyane. Nije ndahari mu bwenge bwa Star TV mfise umutumira dasanzwe ngerageje kumuraba araberewe asa neza cyane niba abantu bafise inzobe afise inzobe nyinshi cyane asa neza aratagase n'umurundi kazi namamvuga yuko abarundi kazi turi beza cyane namamvuga yuko abarundi kazi dufise isuku cyane namamvuga yuko abarundi kazi iyo dushatse gukora ikintu turagikora numwe mu bigeme bakoresha ingufu za kugira bashobore kwiteza imbere numwe mu bigeme araratajyamye kugira ejo heza hiwe ahabone numwe mu bigeme avuga ati ndabayeho ntategemeye umuntu mvuze sivyo gamabuto umeze neza okay by the way reka ndakubwira ati ndamusaba kunzi ba Star TV tutuzana akaji cyane tutamera nk'ababandi bajya amagi imisi yose hajya abantu bajya amagi imisi yose cyangwa ijwi ry'umuntu ajya amagi ngira riraduga cyane ndavuga vraiment umeze neza ariko amazina twa Elizabeth Elizabeth kenshi iyo abantu bita abana usanga baca bavuga ngo bitwa abanana hajya we nta gasiri ufise Nura usa neza urakunda amarori cyane n'agahereni kuzuru okay of course turi kumwe na Elizabeth mu bwami bwa Star TV kubatamuzi nibazi ko amazina yo mumaze kuyamenya harambaye n'amashenete uzukunda kwambara amashenete kandi wambaye amashenete azimvye amashenete ya agent ntidukunze kubona bigeme bakunda kwikokora bavuga ati reka tugura ishenete ya agent dushore kuyambara ariko kuri Elizabeth abibona nk'ibintu bisanzwe wayi urabikunda canke byakujemo gute gutangura kwambara ishenete watanguye kwambara ishenete kera canke byakujemo umaze gufata kanoti canke umaze kubona icyo ushobora kugura iyo shenete kugira ushore kubaho bisanzwe ishenete namye ndayambara kera iri mu nkunda kandi cyane uno munsi usa neza wibaza ko ari iki gitumye Elizabeth asa neza yumva nyene ko asa neza afise isuku kuko si bose basa neza si bose bafise isuku bisanzwe asa neza kubera Imana yabishatse kandi ufise ponatire mu buzima bwawe warigeze ubona umuntu yisiga mu korogo mu kabana cyangwa we byarigeze bigushikira ukisiga mu korogo
bisanzwe kwisiga mu korogo navyo ni vyiza kuko n'amafaranga nawe urabizi ariko kumvo zuko ibihe bihibindi hari gihe nyene bishika umuntu ugasanga yisize n'undi musi nyene uvuga ati ndavyihoze uno musi iyo bishitse ukavyuka ukirirwa neza ugafungura ndetse mu gatondo canke saa sita ndetse no ku mugoroba haryo bikesha nde bikesha Imana usanga usenga cyane ushenga mu bashiga Elizabeth waje mu Kristo bamutisa abakatolika uri umukizwa abaporoti ngo urabona ngo ndagukubita kujya kw'ingoma y'abaporoti bijye babashatse kuvuga iki je sinzi uravuga cyane ngo nk'ingoma y'abaporoti abandi ingoma y'abaroma none haje ingoma y'abaporoti iravuga cyane je sinzi ngoma mvuza je nibaza ko ingoma z'abaporoti ni vya bintu usanga nyine ari mu kanisa ugasanga barakubita ruwanje bumesha sinzi ariko je ivyo vy'ingoma bya cyane navyo by the way reka tuvuga ati numwe mu bigemero vuga usanzwe urondera cyane muri presentation nabivuze ati ni mu bigeme bamwe bakora bironderera batategemeye umuntu kuno musi tuko turavugana barizwa mu gihugu cy'u Burundi ariko wari umaze imyaka irenga 4 uri muri vya bihugu dukunze kuvuga ibihugu by'abarabu uri muri Arabia Saudite ntihenze wagiye kurondera ubuzima nkuko abandi bari bariko bararondera ubuzima kuri uno musi umaze umwanya ungana gute uvuye muri Arabia Saudite umaze umwanya ungana gute mu gihugu cy'u Burundi kuvuga ko je nashitse ku musi wa 4 itariki 8 abo kwa 4 nzo nkwijije indwi uzokwije indwi yose uri mu gihugu cy'u Burundi bisigura yuko uracamwata kwa duparfait twahariya anye umuntu akumva bavuga ati umwara bamara igihe atoga ariko aguciye ko ukuntu usanga mota bivanye na ziya parfait uriyumvira ko yoga ukabibura ko nukuri wabara bongo ntibakunda amazi ngo ntiberekwa amazi wapi je sinzi impamvu ngo ariko aguciye ko ngo usanga mota sana ariko twebwe abarundi umaze ukwezi utoga vyoba ibana nikindi kintu uduciye ko twumva umenga uraboze abarabona izo guza okay kuri no musirika tuvuga ati kuja gukora kwawe kwa hariya anye wari ubifise muri plan cyanye ni ibintu byabaye par surprise uravuga ati mumva baragutelefanya ati Elizabeth genda ukore mu gihugu cy'abara ugenda ukore muri Arabia Saudite cyangwa ni ibintu byari mu mipango yiwawe ni wavyiteguriye baba bikubye surprise cyangwa byari mu mipango yiwawe byo kuja muri gukora muri Arabia Saudite wapi nta wabimbye surprise ahubwo gusa nyene nabironde warabironde wowe nyene ubwawe uvuga ati reka nkubitira ari muri kiriya gihugu n'umuntu yakurungitse ko dora twumva ko hari abantu barungikwa n'abantu kanaka wapi muntu yandungitse ubwawe warirondera uravuga ati reka nje gukora hariya anye okay umushingo nyamukuru cyanye projet yawe nkuru yagukuye mu gihugu cy'u Burundi kubitira muri Arabia Saudite projet wari ufise imbere kuruta izindi zose zari za dushaka kubivuga ko cyane ariko icyo nari fise nyamukuru Imana yarakifashije naragikoze umaze gushika hariya anye ndetse itaranagenda warabwiga byinshi bitandukanye utaranagenda nayo majambo amwe wabwirwa muri ayo majambo wabwiwe ndashaka kumenya majambo wabwiwe ukiri mu Burundi wasanze hariya ari ivyo nkuko babivuga n'ayandi majambo wabwiwe ukiri mu Burundi uko babivuga wasanze atari ko bimeze hariya anye jambo rya mbere nabwiwe maze ntigeze nsangayo kuko kera bavuga ko hari imbwa nyene zigirira ibintu bitari by'abana bimwe bavuga yuko ugiye gukora hariya ushobora gusambana n'imbwa ariko sivyo vraiment je nta n'imbwa nigeze mbona bisigura hariya ko atabwa ziriyo yakiretse ziya z'intungano nyene za zindi z'intungano usanga nyene si hose ntabwo bazikunda ariko babikora nabo ibihugu usanga babikora mene ivyo babikora kuri zijyambwa z'intungano nyene kwera ko baba bazikunda bakavuga ati reka ndazikunde kugira ndazironderere no mwigeme bishobora kugenda uko ntabwo abari za hatari kandi ntazokora n'ivyo bintu ko je ndabibona umaze gushika cyo usanga ivyo bavuga usanga sivyo sivyo vraiment kuri wewe wagiye ufise ubwoba bibaza ko bashobora kuguhimbwa canke muri wewe wumva uvuga ati je ntacyo bitwaye ndagiye gukora kandi ndazizogenda neza kubisanzwe ubwoba nyene umuntu yategeza kubugira nyene wumvise ibintu nk'ivyo kwari nko kwiheba kubisanzwe ariko Imana iradufasha sanga sivyo dukura amarori gatoyi kugira abantu bamwe bagiye Elizabeth bamuza atarambara amarori babona ati wa Elizabeth niwe nyene umaze gushika hariya uratangura akazi uratangura gukora ikintu cya mbere cyatanguye kukugora hariya ni giki mu bijanye n'akazi nyane kubera ko ururimi tutahuza bantumye byarangora ariko mu nyuma natinze ndamenyera
umaze kumenyera hari ibikorwa bivuna hari ibikorwa kandi bigoye mu bikorwa wakora ku munsi kuva mu gatondo gushika ku mugoroba igikorwa hageze kugikora wumva ubabaye canke wumva umenga woca witahira n'iki gikorwa wari ufise ku munsi cyari kiruhishije kurusha ibindi vyose cyari igikorwa cyaha ibikorwa nakora nkumva birambabaje nasanze biri tofauti nino hari ukuntu nyene bakubwira ngo uzi ibibambazi n'ivyo na kororox wibutse ko ibyo bintu ni wacu bitozwe imiryango ari gusiga irangi gusa ko twe basigira vraiment ndabishitse ko umva bihome baravyoze ukimvira ko ari isahano kabura kandi na cyane cyane nkunze kumva ati ngo abana ngo nabantu ba mbere ngo bakinisha ibihome ngo baravyandika ko cyane sana bakaca bakubwira ngo genda uvyoze kororox yajya n'igiki ku bantu batakizi numva ngo ni kororox ni sabune ushobora gukura amatasha bigiye ku mpuzu yera ugashiramo ikihinduka ubwo nyine ayo matasha acava kari nk'iyi nayo icayo none ngamato nsumira ngo kororox ngo ya korori ibyo bintu ntavyonze ari umuntu no numva ngo bumva ngo nimba yamutuye ikibazo ngo ucupfa ubakuntu bakunda kwiyahura ngo barakunda kunwa za kororox kasinzi ntayo urenze ifise n'umwuka uyishizemo hari ukuntu nyene wumva icibaba no mu maso bashaka kubira umaze gukora ubuzi urumva guhanagura ibihome karakazi kagoye kuri wewe ariko munyu muramenyera nimba atari banga wamaze imyaka ingahe 5 ko tiyongeye none kwize nka 10 Imana yabonye ko ari byo byiza wari ukwije wari ukwije ibyo wari ugiye kurondera cyangwa umuntu nakwiza mu buzima iyo uri hariya ndazi urahura n'ibintu bitandukanye ugahura n'ibibazo bitandukanye iyo uri hariya wahura n'ibibazo bimeze gute na cyane ko uri kuravugana n'abarundi ndetse uri hariya biba bigoye sometime ko muhuza ibibazo wagiye urahura navyo wavyakira gute wamenya gute wabigera gute muri wewe kibazo ca mbere je nahura naco nko gukorera umuntu ntaguhembe vraiment nacika intege ariko nyene umuntu agomba kwihangana ko misi niko bimeze umuntu ategezwa kwihangana hari message zimwe muhora nazo zibaca intege message wahuye nayo ikaguca intege gushika n'ubu guma wiyumvira niya message wandikiye ubwirwa ati mu Burundi ngahi iwanyu bimeze ukunuku wumvira gukoze ku mutima no butazopfa wibagene ya message yanciye intege n'igihe nigeze kumva abantu bariko baravuga ko jewe ngo ni ivy'amafaranga benshi ngo bamfashe ngo bantwara ku kibuga c'indege baca banca amaboko mu gihe jewe bakubwiye ko bagukasa amaboko yego ngo ni ivy'amahera benshi ngo nje no cangora ngo Burundi ibiki ibintu vyinshi maze kuvyumva ivyo bintu vraiment byaranciye intege mu gihe nzi ko amahera y'abara bagoye kubona kandi atabikwa no mu nzu aho muri ico gihe wari wamaze gushika mu gihugu cha Arabia Saudite watanguye no kwamenyera bavuga ati Elizabeth yivye inoti nyinshi bamufashe kugaca indege n'amaboko bayaciye umaze kuvyumva wavyakiriye gute byarambabaje cyane kumva nzi ukuntu nyene umuntu aba ari kararondera amahera bakakubwira amahera utazonabona ibintu nk'ivyo no kuri byaranciye muri ico gihe umaze kwakira iyo nkuru wiyakiriye gute wibagije ko ari iki gitumye iyo nkuru isohoka wibagije ko ari iki gitumye abo bantu bavuga ivyo bintu kandi bazi neza ko atari ukuri mu byo bari bavuze ikintu ca mbere canciye n'intege nuko bavuga ibintu batazi ubuzima umuntu abarimo taba bazi ikibazo umuntu agenda ahura naco kandi byarongeye biranyigisha asanga abantu baranyiga ko cyane nibaza impamvu ni kubera iki abantu banyiga ko cyane baguma bankwirikirana mu gihe twe tutariko dukurikirana ivyabo ibintu nk'ivyo vraiment kandi je nongera ko ndababwira ko si byiza kuguma biga ku muntu atari karabiga umuntu agomba gukora ivyo akaba mu buzima bwiwe umuntu akwiye gukora akazi kiwe akagatunganya neza akareka ivy'abandi kugira ibintu bigende neza cyane ariko gato novuga yuko bimwe canke mu ngeso zimwe usanga zifise abakobwa bari hariya nibaza ko bose badafise ingeso nziza bose canke bagira ingeso zimeze cyo kimwe zimwe mu ngeso unegura zabigeme bari muri biriya bihugu vy'abarabu neza ingeso negura ya mbere ariko nyene kuko nanje mpora ndayumva ingeso ya mbere negura nabakobwa numva ngo baha amahera abahungu ico kintu vraiment sindagifata we ntiwigeze uhonga umuhungu we ndumubayeho neza ariko mu gihe umuntu umuhaye inoti atari kumuhonga ko umuteruka avuga ati ndagufashije nibaza ivyo ko bisanzwe gufasha no guhonga biri tofauti bisigura yuko uwufasha nta na kimwe wankuhonga nta kibazo guhonga umuntu nyene motive ngo n'urukundo vraiment waje turumva akazi k'ubudarara yagakwa gute kameze gute karimwe inyungu imeze gute na cyane ko bamwe barashobora kuvuga ati akazi k'ubudarara
nakazi kabi cyane abandi bakavuga ati akazi k'ubudarara nakazi keza hariya ngo akazi k'ubudarara kuba gakorwa gute umuntu w'umudarara akora iki bisanzwe ibintu by'ubudarara ni business ukuvuga ko ni business nka kujya umuntu arondera amafaranga yego ni nka kujya uja kurangura ivyashara ukabishira ahantu maze nyene kugira ngo abantu bashobore kuza baragushorera ivyo bintu nukuvuga ko ubufise abakozi hama abo bakobwa muba mubana kugira ngo uzurarondera abamadame bagusavye umukozi ntubonera izo nyungu zawe ni nkuko ushobora kuba umukomisiyoneri w'amazu umuntu akeneye inzu ukaba ufise ahantu hari inzu ukaja kuyimwereka bisigura yuko nakandi kazi kinjiza inoti okay bimwe mwe tuko turabimenya tuzobimenya buke buke n'ibindi tuzobimenya muri ico gihe warakoze urataha uba wifuza gusubirayo Gairisa gusubirayo none gashana ntawe uheba umugabo muhaye ashitse no subirayo bisigura ko waguhaye rero kandi je sino havuga nabi vraiment nabibazo je harabo mukomeza kuyaga yego harabakumba igihugu cy'u Burundi bumva boza kubera bumvise ko hashitse barahari ariko ngo abigemeye bavuye hariya kubera usanga nyine bamaze igihe batari kumwe n'abagabo babo ngo umunsi umwe nyine ngusanga ngagishika ngusanga bitoroshe we vyakugendeye gute ugishika usanga wifuza umuhungu like kubera ko bumaze igihe kinini utamubona wapi se uko biri we ni vyagushikiye ntivyanshikiye ko je ndazi uwundi we kandi ndazi n'icondi uratandukanye n'abandi ariko benshi ngo iyo bashitse mu gihugu hari ibintu ngo baza babakura nta n'ivyo nzi mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki muri kino gihe na cyane bari abasigaye hariya harimo icuti harimo abagenzi bo bifuza guteza imbere muri ibi bikanaka canke muri ibi bitandukanye haje usanzwe ukora iki mu buzima bwa misi yose ubu ngubu muri uyu mwanya ndi ngasi ndatangura gukora kubera ko urumva ndacyari mushasha ariko nimirije gukora mu myaka 5 ni imyaka myinshi cyane byarakoroheye gusubira kumenyera igisagara ca Bujumbura gusa je nyene ntacyo bitwaye kwa kundi nyene ubuzima wasanze hahindutse iki ikintu cyahindutse ni ko ibi bintu by'amabisi nivyo bintu bigoye deflation miragoye uzocugura akaduga reka ndabikwifuriza okay kuri no munsi ariko bavuga ati naho rimwe rimwe bavuga ati ngo hari abigeme bakora ngo bumaraya hari ababifata nk'akazi wumva nyene vyo bankakazi cyanye wumva bo bireka je nkabo nta nabonze ariko nta muntu mu buzima ashobora kubura umuntu bazinanye umumaraya wapi nayo kugira umenye ngo naka n'umumaraya ni vya bintu rigara bikora bihishije abantu bashaka kwinjira mu buzima bw'abandi kugira ngo umenye naka n'umumaraya uko yoba yabikuyageje nta urambwira ati je ndi naka bisigura ko ubikora mureka bikore oya kubisa je ntavyo shora kumenya kubera ko nta urayagira mbye ati Eliza je ndi imana ibintu nivye sivye ko abantu batwita bitari byo okay iyo turi ahandi hantu ari byinshi dukumbura mu gihugu cyatwibarutse iyo uri hariya wakumbura iki mu gihugu cy'u Burundi nicyahe ikintu Elizabeth agishika mu gihugu cy'u Burundi yatangiye gukoza mu kanwa kiwe iyo ari hariya anye nicyahe ikintu yakumbura cyane kuruta ikindi je nakumbura uburobe vraiment respect ugishika muhira nibwo watangiye gufungura ugishika i Burundi ndagufungura cyane naho nyene cyo gitamo vyebushe nawe kuvyebushe cyane niko Imana yabigize haje ufata utuki kugira umere uko wapi gusa nifitiye agatima keza natita ku bintu abantu bavuga niyo mpamvu nimereye kino kiganiro ndazi kiraza kuronka commentaire nziza na mbi ku bantu baza kugwa commentaire mbi nakahe kajambo mubwira na cyane ko hari abantu babone kiganiro ugasanga ntiyogenda atavuze kandi ntitubura abantu bavuga nabi n'abavuga neza kubisanzwe Jesse nita ku vy'abantu bamvuga ahubwo nita ku Imana yamvuze ko yego nta muntu yovuga ibintu binci intege kubera ko ubundi bwo basubiramo ivyo bavuze nta bishasha numva batuvuga ko sivye ko ni vya bindi nyene uno munsi aho tugeze ubuntu bwa muri Arabia Saudite abigeme bakunda kujayo benshi usanga bafise abana majorite wagiye ufise abana nawe bimeze gute abana ndabafise wibaza yuko ari iki gituma abagenda hari ya la majorite arabafise abana ugasanga abigeme batari baruka ntibigera bagenda hari amwe ugasanga aba mama canka abigeme bibarutse nibo bagenda cyane kuruta aba mama batibarutse wibaza ko ari iki bituma abantu bibarutse ariyo bagenda hariya kandi twese turondera amahera bisanzwe ibyo bintu nyene bivana n'ukuntu uba wabimenye ubafise ariko wabimenye utabafise naho nyene uragenda naco bitwara ariko ndibaza ati kubera iki abigeme turi mu rungano rimwe batari baruka batigera bagenda hariya barajayo je ndabazi bagenda bari ariko si benshi cyane natari benshi urumva bivana bazi ko imitima y'abantu biragoye ukije imyaka ingahe urakunda kuvuga imyaka yawe
bakunda kuvuga ngo abigeme nta mukobwa yivuga bavuga ngo ntibivuga imyaka kandi ngo n'amazina ngo biragora ngo kuyavuga amazina no yavuga ariko nyene imyaka nayo biravana ugishika mu Burundi nta message waronse zivuga ati riguvuye muri Arabia Saoudite rabo ncorere wapi je simenyerana kandi urumva nagumanye babantu ubayeho uri wenyene yego sikuvuga ngo mbayeho ndi umwe hari abantu nyene bashaka gucora bivanye nuko urabona ko dushitse amakarite sima arahinduka ibintu nk'ivyo nibaza nta bantu bafite nimero yanje kandi kirenze ico nibaza ko hakuru tudafitaniye ubucuti bwo gutaguhana ibintu nk'ivyo yego bishitse je abo mpasanzwe ndabazi novuga ati naka muha ibintu kandi n'abatari banaka ari umuntu ushaka kubona nawe ukibwiriza ku nshuro ya mbere wafata indege wavyagiriye gute bisanzwe je sinovuga ngo hari ibintu vya hatari bivanye nuko n'umunyenga nk'uwundi n'umunyenga wagiye ubabaye ego narababaye vraiment kubera ko nabona ko siza abana banje umengo sinzogaruka ibintu nk'ivyo nagiye ncitse intege n'ivy'indege nyene natanguye kubona ko burya nagiye ngeze kure bisigura yuko indege kuri wewe kwari nko gufata yabi balansoire ngaha dufata tukisongaza kandi indege nta bintu vya hatari nta munyenga urimo vraiment mu buzima bwa misi yose waricara ahantu ukibaza yuko hazagera igihe ugafata indege ukaja ahantu jewe vision nayo ndayifise vraiment uko kuva nkiri umwana mutoya n'umunsi ndambwira mama ko shaka gusafira mama yambwiye ati bwa bundi ikintu umwana yatuye kirashika ko mbonye indege namubwira ati mama je sinzopfa ntagiye mu ndege mama kambwira wowe ugenda mu ndege gute indege sha zifise benezo nkambwira mama ati ndakurahiye je nkazopfa ntagiye mu ndege uzubimbaza umunsi rero mama ndambwira ko ngiye cyambye ati ndoto zawe zirashitse mama avuga ati respect avuga ati kumbe vya bindi wavuga nivyo mwana wanje urabonekera umaze gufata indege warashitse urakora akazi neza ibintu biragenda neza cyane ugishika ni wari bwamenyera ariko mu nyuma uraza kumenyera ubuzi bwa hariya bisigura yuko nubu ukugenda ntacyo bigutwaye we kubera ko akazi kariya warakamenyereye nta na kimwe friend iyo urushika ronka kanoti ntacyo bitwaye bundi bwo umuntu agomba kuba akabona amahera ntiwigeze ukora bakumore nka gumwe muri ndavyumva ngo urashobora gukora n'amezi 6 ugasanga umushahara wawe umuntu ushobore kuronka yaretse kuba amezi menshi kubisanzwe ntibamoye amahera nyene ngo umva twarapatanye amahera tuvuganye nyene anja desa barambabaje kubera ko nanje mba naharuye ibintu vyanje mvuga ati nyina yaronka kuye cankora ibi bintu nk'ivyo hari ikindi kibazo novuga gisanzwe gisigaye gihari usanga abigeme bari hariya anye hazi umuntu akiyitira yuko avunja amafaranga akavuga ati je urashobora kunshisha kwa mahera ugasanga umuntu hari abantu bamwidogera nk'abakobwa bashika 200 bavuga yuko baba bamushishije kwa mahera ntayabahe bisigura yuko haba ari mu wescro ndetse n'amasanamu yabagasirikira akavuga yuko umuntu arabesha avuga yuko avunja amafaranga twaramuhaye amahera yiwacu yaramupotereye ko amasanamu mama mwarakunda kuncako mbega haje bavyashitse gute buvyirinda gute ho je nibaza kuvyirinda biragoye na cyane ivyo bishika ku bakobwa nyene baba bari mu barabara kuko bobo urumva ari ukuntu tutarekuriwe kugenda ku mabanki kubera bivanye n'ivyangombwa igama ntubuyifise nta yubufise yo kuvuga ngo kwirungikira amafaranga biba bigoye bisaba ko bica ku wundi muntu umvukira rero kumvo z'ivyo ugira umutima wo kuvuga ati reka nizere kugira ngo ndungikanya ugasanga ivyo bintu bigenze uko byitetse mu majambo makari abantu bishaka ko baradukwikana kuri Star TV barashaka kumenya ubuzima bwahariya bumeze gute mbega bo bakora nkuko twebwe ino dukora kugira twinjiza amafaranga tukayinjiza nta ngaruka mbi nta bintu bibi baba bakora hariya cyanye umuntu akora ibibi bivanye n'ivyo ahora akora mu gihugu ciwe cyangwa umuntu akora ikintu bivanye n'ingeso yahora afise by the way ibintu vya hariya biragoye si nkino baba bareka no kuvyitiranya kuko hariya ntushaka kuyadukiza ngo ukore ikintu cyose wiyumviriye nibikunda no kuvuga ko hariya twe tugiye tugenda dukora ubuzi bwo mu nzu nta kandi kazi waba uvuga ngo ndacishijemo ngo ngiye gukubita uku cyangwa ngiye hariya ya vraiment n'ibirimo ariko abantu b'abahungu nyene je nashoye kubonayo nabo nyene baba bafise ibyabazanye gukora rero buri muntu wese abafise igikorwa ciwe utashaka kwivaya ngiye gucuruza mu isoko ibiki ibintu nk'ivyo ya iyo umuntu yitavye Imana ari hariya anye na cyane kenshi yari mwibarabara biragora ko ashika mu gihugu cy'u Burundi kandi na cyane ko benshi baba bifuza yuko yorungikwa mu Burundi kugira ashobore guhambirwa ino nuko bataba baserutse kugira bashobore kumubona bimeze gute haba ikibazo giki cyangwa ni information bataba baronse abantu bajeje kuzana
ibiziga nk'umuntu yitavye Imana kuko turazi ko ibihugu byose abantu baritaba Imana ibihugu byose turaronkamwe abagwaye bakagwara ndetse bakitaba Imana haba habaye ikibazo giki bisanzwe biragoye nyene kubera atavyangombwa tuba dufise icambere na mbere kwivuza biba bigoye kugira ngo je dufate ntunze nk'uwo mukobwa cyenda mutwara ku bitara hanaka nimenyekanishije je ngo bambone uko vraiment biba bigoye kugira kandi nawe bakumenye baca batera bagusubiza mu gihugu ciwanyu yego biba bigoye rero kumvo zaho hari gihe bishika nyene ugasanga umuntu muramuciye hirya no hino mukarondera abantu bakamutwara aho hantu bamushikana kuri ivyo bitaro ugasanga aranapfuye rero urumva biba bigoye kumenya izindi nkuru ziwe zibandanye ko azokugwa kubera ko biragoye yuko namukurikirana biragoye kugera naho hantu ico kibazo usanga ari ikibazo gikomeye cyane bisigura yuko uri mwibarabara umaze gufatwa n'igipolisi ni gutaha mu rugo ariko ngo uramanza ugafungwa gukora mwibarabara ngo ntushobora ngo gufashwa ngo ntushobora gutaha utaciye mu gasho oya sagasho vraiment kunye nabantu babivuga uko bivutse bisanzwe nawe urabye nahantu bagushira uvuye mu gasho umuntu avuye mu gasho n'utavuye mu gasho ni babisa bisanzwe nukurindirira nyeneho kugira bakurondere ivyangombwa kugira utaha ufise ivyangombwa kurindira kandi niyo nzi urafungura nyene ukasa neza cyane okay twayaza byinshi bitandukanye ariko hariho byinshi uba wifuza nka message nk'ubutumwa urumwige mumaze gushika mu gihugu hari ubutumwa wohereza bigeme hariho ibintu waronkeyemo experience bivanye n'ubuzima wabayemo imyaka 5 ni myinshi ari abamara deza bakaca bagaruka hariho experience waronse kuruta bamaze imyaka 2 hariya hari ikintu waba wifuza kugira abakunzi ba Star TV na cyane cyane babigeme bari hariya comme conseil je kugira ndakuzane ngaha nakuzanye kugira abantu badugikana kuri Star TV bari mu Burundi batarahonyora hariya bumve ubuzima bwa hari ukuntu bumeze kandi ntiwova ngaho udahaye conseil abandi bigeme basigaye hariya ubarusha experience ubarusha uburambe bw'imyaka wabaye hariya anye ibisanzwe ikintu nobwira abakobwa bari hariya kwanza no bahimiririza kubandanya bakora ntibacike intege ku bw'amajambo abantu bavuga ntibaze biteho ku by'abantu nyene bagenda babavuga nyene bakora imigambi nk'uko bategekanije nta muntu muri projet watagira ibintu yavuze ati je shaka gukora ibi nibi buri muntu wese ashikana indoto ziwe kugira ngo ejo nazino n'abantu baze babona ati naka vraiment hariho different Elizabeth reka ndagushimire cyane kandi Imana iguhezagira waduhaye umwanya wawe c'est bon turabikunze sana Imana iguhezagira nete tuzosubirayo ryari cyane ndashaka gusubirayo none kajya akazi ko mu nzu bugatanga natwe tukakaronka kugira bashobore kukaduhereza nanjye nkaza ndirerera abana ibyo rese ndabimenya ariko ngira ubibatije nk'ababijejwe sawa umva babijejwe je kubera mbona bigeme gusa ariko abasore murambona bakora akazi k'ubushoferi gusa bisigura yuko uri umuhungu reka ndagushimire Imana iguhezagire ko nawe waduhaye n'umwanya okay nibaze ko tuzohura n'undi munsi n'abandi bavuye hariya batwegere tuyage byinshi bitandukanye je nabonye utari umwana mo okay Imana ibahezagire behind camera kwari kumwe na Totodo ni DNG Mr Recorder Star Boy kuri mikoza Star TV behind camera kwari kumwe na Totodo no kwari domba sana bameze neza cyane Imana ibahezagire ndabubaha aho muri hose mwubahwe cyane wewe wakoze subscribe Imana iguhezagire wotarayikora urindiriye iki kugira ushobore gushigikira abahungu banyu n'inkumi zanyu tugiye byinshi birango hariya Iliade hariya anye bakoresha amahera bita amareyale ndayazi samareyale none hariya yo muri Kuwait ni amahera yagura umwana w'Imana niko bayita mantuze nyama amadinari ayiga dinari nizo zaguze umwana w'Imana umwe bita Yesu uko ujyanye na madinari barabimbwiye of course Imana ibahezagire rero cyane ndabakunda cyane bye bye ciao ciao